amazi avuye mu mugambi w'Imana, amazi avuye mu bubasha bw'Imana. Hari amazi atumara inyota y'umutima. Muririmbyi yavuze ngo dudubiza wariba, dudubiza rwose wariba. Yesu ahabwa icubahiro. Ni bande bifuza kw'iryo riba uyu munsi ryo dudubiza muri bo? Ni bande bifuza kw'Imana yo tuvomerera mu gihe cy'umwumwa nk'uyu? Habakuki igice cya gatatu dusome y'iyi mirongo ibiri, uwa mbere n'uwa kabiri. Gusenga kwa Habakuki. Isengesho ry'uwavugishwa n'Imana Habakuki ryaririmbishwa mu ijwi ryitwa Shigiyonoti. Uhoraho, numvise inkuru zawe, nabonye igikorwa cyawe. Ewe Uhoraho, hembura icyo gikorwa cyawe hagati muri iyi myaka, hagati muri iyi myaka ukimenyekanishe, mu burake wame wibuka kugira akagongo. Iri jambo ry'Imana, ijambo ntumbereye muri uyu mwanya ni ijambo rivuga guhembuka. Isengesho rya Habakuki ariko arasengera igikorwa c'imyaka, mu myaka yiwe yariko arakoreramwo itari coroshe, itari byoroshe. Niho rero muri iri sengesho tubonamwo ko yasavyemwo igihe c'impemburo. Arasaba Imana kugira ngo ihembure igikorwa cyayo, ihembure igikorwa cyayo uko cyari kiri mu gihugu. Biraboneka ko mu bihe vyiwe hari ibibazo byinshi mu gihugu, byaba ibijanye n'ubuzima bwa misi yose, ibi bigize umwana w'umuntu mu mibereho ya misi yose, byaba ibijanye n'umutima, kuko hari ibitunga umutima hakaba n'ibitunga umubiri, kandi ibyo byose umwana w'umuntu yama bikeneye. Yamara rero ngo niho uyu mukozi w'Imana, uyu muhanuzi yariko arakora muri iki gihe ciwe, kuko igikorwa c'intumwa y'Imana nico nyene, ni ugusengera ivyo arimwo, ivyo abona, kuko niwe aba hagati y'abantu n'Imana, yakira ibivuye ku Mana akabishikiriza abantu bayo, kandi n'ivyo abantu bayo navyo akabishikiriza Imana. Ico gikorwa rero Habakuki yariko ku gihe ciwe, igihe yasabiye igikorwa c'Imana impemburo. Iyo hakeneye impemburo kanaka, undi yasabiye igikorwa, ariko nawe havuye igikorwa kigizwe n'abagikora. Igikorwa kiboneka kuko hari abagikoze, kandi abagikoze nibo bafise igikorwa nyamukuru cyo gutuma ibiboneka bikorwa. Iyo rero aho hari indwara, n'igikorwa ntikiboneka. Iyo hari intege nke, n'igikorwa ntikiboneka. Iyo hari gusubira inyuma, igikorwa ntikiboneka. Iyo hari intege nke mu mitima, igikorwa ntikiboneka. Vyumvikana rero ko iyi mpemburo vyari ngombwa bice ku bantu bajejwe ico gikorwa c'Imana. Hano turiko turasaba impemburo, ntidusabire bitubona, ntidusabire izi nyubako zubatse insengero, iki n'ibindi bikorwa, ariko hakuru ni twebwe nyene duhagarara imbere y'Imana tukisabira impemburo. Tumaze guhemburwa n'Imana, n'ibindi byose n'igikorwa c'Imana gica kigenda neza.
Yesu ahabwa icubahiro. Ibikorwa nk'ibi byose tubona n'ibyaba Imana yahezagiye ikabakora ku mitima, bakabikora babikunze kuko bahembuwe n'Imana. Igihe c'impemburo kirakenera mu gihugu, kirakeneye mu isi yose, kirakeneye aho dutuye twese. Turakeneye ibihe by'impemburo by'Imana ko vyama ku mitima yacu, kugira ngo duheze dukora igikorwa c'Imana n'imitima ibikunze. Imana ihabwa icubahiro. Reka dusome kandi twunguruze tujya mu gitabo c'abacamanza. Abacamanza kirya gice ca 15. Abacamanza igice ca 15. Turasoma ku gihe c'umucamanza yitwa Samson. Samson nawe yarageze mu bihe yipfuza kw'Imana igira ico umukoreye muhembura, kuko muri ico gihe ciwe vyari nkenerwa. Igihe yaragezemwo vyari nkenerwa kw'Imana igira ico ikora kuri we, kw'Imana umuhembura. Reka rero dusome duhereye ku rujya murongo wa 14. Samsoni yicisha Abafilisiti urwasaya rw'indogoba. 14 rero ashitse i Lehi, Abafilisitiya bamusanganiza urwabo, maze Muhemu Uhoraho amuzako akabushungwe. Imigozi yari imuboshe amaboko ihinduka nk'ubugwegwe ufashwe n'umuriro. Ivyari bimuboshe ku bikonjo biravutagurika. Abonye urwasaya rw'indogoba rutaruma, atuma ukuboko araruraha agwicisha abantu ibihumbi. Maze Samusoni aravuga ati, urwasaya rw'indogoba ndarurundishije ibirundo n'ibirundo, urwasaya rw'indogoba ndagwicishije abantu igihumbi. Ahejeje kuvuga atyo, ashibura rwa rwasaya yari afise mu minwe. Aho hantu hakahitwa Ramatilehi. Ramatilehi umusozi w'urwasaya, ico bisigura. Agumumwa atakambira Uhoraho ati, jewe musavyi wawe ko wampaye kunesha gukomeye, none nicwe n'inyota mwe mu maboko y'abatakebwe. Maze ikinogo cari Lehi Imana iragisatura, amazi aradudubiza. Nuko amaze kunywa udutege turagaruka, arahembuka. Nico catumye bacita ico kinogo Eni Hakori. Kiracari Lehi na bugingo n'ubu. Nuko amara imyaka 20 acira imanza Abisirayeli mu gihe c'Abafilisitiya. Uyu Samusoni n'umwe yabaye intwari zo kurokora Abisirayeli mu bihe barimwo bihambaye, ibihe by'intambara z'urutavanako bategwa n'abansi babo b'Abafilisitiya. Iki gihe rero Abafilisitiya nibo bari basagirije igihugu ca Isirayeli, ubwami bwa Isirayeli. Niho rero Imana yahagurutsa iyi ntwari Samusoni kugira ngo abazanire ubucunguzi, abazanire kwigobotora muri aka kaga barimwo k'Abafilisitiya. Aba bari babagoye cane, bari babateye amagorwa ahambaye. Bararima ntibimbure, byagera kwera bakaza Abafilisitiya bakisarurira. Yari amagorwa kuri bama mu ntambara z'urutavanako. Imitima yari yaratungutse y'Abisirayeli. Niho Imana yabibuka rero ibahagurukiriza uyu Samusoni abaja imbere, ab'intwari hambaye. Hano dusomye imwe mu ntambara Samusoni agwanira ubwoko bwa Isirayeli ahanganye n'aba Bafilisitiya.
turabonye ukuntu Imana ikoresheje urwasaya rw'indogoba. Uko byagenze sinabizi, ariko tubona ngo hakozwe igikorwa gihambaye cyane cyo gucungura Abisirayeli. Muri icyo gikorwa yakoze tubona inkurikizi mu nyuma, ngo yaguye umwumwa ukomeye, agize uburuhe, agize inzara, agize inyota. Samusoni rwasaya ngo rutakariye hariya. Kubw'iki? Kuko ngo yari acumukuye cyane, acumukujwe n'umwumwa, kuko yari yiriwe ku rugamba rukenera yuko akenera amazi amusomoka. Uyu wari umwumwa w'umubiri, ariko natwe uyu munsi naho utoba umwumwa w'umubiri turashobora kugira umwumwa w'umutima, ariko iby'umubiri bifasha umubiri tubironka. Kandi umwumwa w'umutima ni intambamyi ihambaye cyane. Iyo umutima udakomeye, iyo umutima ufise intege nke, iyo umutima ushitse inkomezi, ubuzima bwose bw'umwana w'umuntu buba buri mu kaga. Yarahanganye n'Abafilisitiya nk'uko natwe uyu munsi duhanganye n'abansi bacu batabonwa n'amaso y'umubiri. Abafilisitiya ni ingereranyo y'amashetani, ingereranyo y'abadayimoni. Uyu munsi batwamiza mu ntambara, batwamiza mu kaga. Uri intambara ziboneka, uri zitaboneka. Muri uru rugamba rwa misi yose rero hari igihe umuntu atinda akagira intege. Samusoni ararwana, yongera ararwana, ariko kandi haragera igihe inkomezi zimuherana. Bivuye kuki? Ku rugamba yamaze mu mwanya muremure. Hari igihe rero umuntu natwe uyu munsi inkomezi ziduherana, ariko raba neza, naho zamuheranye abansi ntibari bamuretse. Naho natwe uyu munsi tugira intege nke, inkomezi zikaduherana, mbega abansi bacu baratuva inyuma. Shetani nta mbabazi adufitiye, Shetani nta kinya. Noneho tugize intege nke tuba tumuhaye intege yo kudusagiriza. Samusoni yari mu mageragezwa ahambaye, kuko yari akikijwe n'abansi. Abansi bari bakira abansi, ariko nawe intege zimuherana. Hari aho natwe intege ziduherana, hari aho natwe dukenera ko Imana igira icyo idukoreye gishasha, iduhembura. Amaze gutakamba, Imana iramwumvira. Imana irumvira umuntu atakamba. Niho aho yarari, ngo hari hasanzwe ikintu cy'ikinogo cumye cagataraye, ikinogo ataco bakizigamwo. Mukanya ngo azabona umupfunda w'amazi uratobotse impande yaho yagomba pfire nyene, ngo acaranda ayajako y'amazi arayanywa. Yarayanyoye kweli, arayanywa, arayagotomera kugeza naho inyota yari ifise ihera. Udutege turagaruka, yumva inkomezi ziragarutse, yumva intege ziragarutse, yumva yosubira guhaguruka agasubira agahangana n'abansi. Kubera iki? Ayo mazi Imana imuhaye, amazi avuye mu ngombwa y'Imana, amazi avuye mu mugambi w'Imana, amazi avuye mu bubasha bw'Imana. Hari amazi atumara inyota y'umutima, hari amazi adutera intege. Ayo mazi uruzi rwayo ruyazana ngo ruva ku ntebe y'ubwami y'Imana. Rwa ruzi rw'ibirahure dusoma mu byahishwe Yohana, urwo ruzi ruratemba kugeza mu mutima w'umuntu wese. Uyu munsi umuntu wese yizeye arafise umurongo muringoti ushika mu mutima wiwe, uva kuri rujya ruzi ruva ku ntebe y'Imana. Ubwo niko rutugize uko turi uyu munsi.
ubwo nibwo uyu munsi ririko muravomera imitima y'abafise imitima nyagutse, imitima inyoto, amazi y'ubugingo. Samusoni ngo arayanywa, Bibiri itweretse ngo ajasubizwamo intege nsha n'inkomezi nsha. Aya mazi amaze kuyanywa ngo yayagendeye imyaka 20 ariko arakora igikorwa c'Imana. Amazi y'ubugingo, amazi avuye mu ijuru, amazi atanzwe n'Imana. Mbega natwe uyu munsi iriba nk'iryo ry'Yakori, mbega ishengero ry'uyu munsi rirakeneye iryo ribaga bene data? Nanje ndarikeneye, ndakeneye kw'iryo riba ryo kwama ridudubiza umutima wawe. Muririmbyi yavuze ngo dudubiza wariba, dudubiza rwose wariba. Yesu ahabwa icubahiro. Nibande bifuza kw'iryo riba uyu munsi ryo dudubiza muri bo? Nibande bifuza kw'Imana yo tuvomerera mu gihe cy'umwumwa nk'uyu? Imana ihabwa icubahiro, ibahezagire. Ndabifuriza mwese ku muntu iryo riba ry'utakambye yo dudubiza muri bo. Imana ihabwa icubahiro. Reka dutere tujya imbere dusome hariya muri Yohana, kuko inyuma hari uwundi mwigisha. Dusome muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Ego Yohana igice ca ndwi, tugiye gusoma kuri uyu murongo wa 34. Yesu we ntiyavuze inzu, ntiyavuze iriba. Oya, Yesu ntiyavuze iriba ariko yavuze inzuzi. Kuko hajya uruzi ruratandukanye n'iri. Yesu ntiyavuze iriba, yavuze uruzi. Mbere ntiyavuze uruzi, yavuze inzuzi. Harya 37 w'inzuzi z'ubugingo. Nuko ku munsi uherukira ya misi mikuru, niwo munsi urutiye, Yesu arahagarara arasemerera ati, namba hari ufise inyota naze kuri jewe anywe. Unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe, nk'uko ivyanditswe bivuga. Ariko ivyo yabivuze kuri mpemu uwabamwizera bagira bahabwa, kuko mpemu atari bwatanga, kuko Yesu atari bwashike mu bwiza bwiwe. Uyu nawe n'umuhamagaro wa Yesu, yahamagariye abantu bose kwakira kuri izi nzuzi z'ubugingo z'impemu y'Imana kugira ngo zisenganishe muri. Yesu ntiyavuze iriba, oya. Igihe c'aba Samusoni cari igihe mpemu yatangwa ku rugero. Bibiri itubwira mbere bukeshi ngo yamanuka Kabushungwe, misiyo ari kiheze agaca yisubirira mu ijuru. Ariko iki gihe cacu, umviriza iri tangazo rya Yesu. Iki gihe cacu c'ubuntu bw'Imana butangaje, mpemu yaratanzwe, mpemu yarasutswe, mpemu yaratanzwe ku muntu wese, ku muntu wese. Uwizeye wese akemera ijambo ry'Imana, akemera kuryakira, akemera ko rimutungana, afise uburenganzira kuri izi nzuzi z'ubugingo. Umuntu wese wafise uruzi rwiwe ruzodudubiza, ruzotemba mu mutima wiwe. Umuntu wese afise uruzi rwiwe. Kuko hano Yesu yavuze ngo inzuzi mu bwinshi z'amazi y'ubugingo. Kuko yarabona ishengero ririndiriye izi nzuzi, iri shengero yararibona Yesu. Nico gituma yavuze mu bwinshi ati inzuzi z'amazi y'ubugingo. Muntu wese ngo ruzodudubiza mu mutima wiwe. Yavuze ngo mu nda yiwe, ariko mu nda turazi ko haje amazi yo kuri robine na rusengo. Ariko aya mazi y'impemu adudubiza mu mitima.
mu mutima w'umuntu uruzi, mu mutima w'umuntu uruzi, umuntu wese uruzi wiwe. Iyo niryo tangazo rya Yesu. Uyu munsi igihe ni icy'iwacu, iki gihe natwe ni icy'iwacu. Turakeneye izi nzuzi z'ubugingo. Ndakeneye uruzi rw'iwanjye rwo kwama rusenganisha bene data. Ndakeneye uruzi nanje rududubiza rudakama. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi turakeneye igihe cy'impemburo cyacu. Turakeneye natwe umuntu wese ntaburire muri iki gihe cy'isezerano. Umuntu wese yemerewe atanumwe avuyemwo, umunyamahanga n'umwisirayeli nk'uko twabyumvise. Igihe cy'ubuntu bw'Imana cyaraserutse ku muntu wese. Uru ruzi umuntu wese afise uburenganzira, afise isezerano ry'uko igihe cy'impemburo kimushikako. Mbega murifuza igihe cy'impemburo mwese? Yesu abahezagihe. Reka dusenge Imana. Reka twongere gukengurukira Mana Data wa twese wo mw'ijuru, waduteguriye ibihe byiza nk'ibi, twebwe urunganwe rw'ubuntu. Turagushimiye imigambi myiza w'Imana wari warabikiye abantu bawe b'iki gihe Mana. Turakengurutse iki gihe cyacu Mwami, ko turi mu gihe cy'ubuntu bw'Imana. Iri sezerano ryo gusenganisha izi nzuzi z'impemu y'Imana ni ryacu. Yesu, hembura imitima yacu muri iyi myaka yacu. Hembura igikorwa cawe muri iyi myaka yacu Mwami. Hembura abariko baragikora bose. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Amen.